Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana na politike, aho abanyagihugu bafise imyidogo ikomeye cane kubera uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ariko aritwara muri no minsi amazone ariko aragendera yose ariko arahagarika imirimo y'abanyagihugu. Wamengo ni umukuru w'igihugu wa kabiri ariho benshi bahera bibaza koko iki gihugu c'u Burundi kirongowe nande, mu gihe hamaze iminsi humvikana amakuru ajanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariho abanyagihugu bahera basaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga umuco, abanyagihugu bakamenya urongoye igihugu c'u Burundi by'ukuri, kuko biratangaje kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi aho agiye hose ahagarika ibikorwa byose, kugeza naho abanyeshuri batiga, kugeza naho ibikorwa byose by'abanyagihugu bihagarara hejuru y'uwo arongoye umugambwe umwe mu migambwe iri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose bigatuma abanyagihugu bibaza ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi yaba ariko arakora imyamamazo, ariko akabikora mu ruyere rukomeye cane, kubera yuko nyine hariko haravugwa amakuru yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gutembagazwa ku butegetsi, aho abanyagihugu bikeka ko ari Reveriyano Ndikuriyo ashobora kumusubirira, kuko ariko aragirisha inama mu majoro, kandi bikaboneka ko inama ariko arakora zose ari inama avugiramwo ibyerekana ko ariwe gihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akerekana ko ariwe akomeye cane. Murazi nk'amajambo yavugiye mu Kayanza aho yasabye abanywanyi biwe ko bakica impyisi nyine nibarya bataba mu mugambwe ku butegetsi. Reveriyano we abafata nk'impyisi akavuga ko bagomba gukurwamo. Ibyo byose bikaza byongera agashavu k'abarundi bibaza uyu munyamabanga mukuru ico agamije ari iki, bakavuga ko aramutse arongoye igihugu c'u Burundi abarundi babahuye n'ibibazo bikomeye cane, mu gihe agaragara nk'umugabo arangwa no kwica kandi byose akabikora nta kinya. Ni byinshi twabateguriye biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amasoko nka yose yemeza ko mu nzego z'umutekano ndetse n'inzego zirongoye igihugu c'u Burundi ibintu bitifashe neza kuvaho hatanguye kuvugwa amakuru ajanye n'itembagazwa rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi nyine ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahaswe gutembagazwa ku butegetsi mu minsi yaheze, ariko akarwi kariko karategura kudeta nyine n'ubundi kakaba aravuye muri uwo mugambi, kakaba kabandanya uwo mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye, kamwagirije ibyaha byinshi bitandukanye harimwo no gusambura umugambwe. Akaba ariyo mpamvu Reveriyano Ndikuriyo ariko arazenguruka mu mazone yose agize igihugu c'u Burundi kugira ngo yubake ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yonona. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Hari umunyagihugu yarwandikiye afise agashavu gakomeye cane kubera ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yarebye byabereye mu Kayanza akabona ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ariko aritwara nk'urongoye igihugu c'u Burundi kubera ibikorwa ariko arakorera mu mazone atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umunyagihugu arabaza aho Reveriyano Ndikuriyo akura ububasha bwo guhagarika imirimo yose mu gihugu c'u Burundi. Matiyasi ni umunyagihugu wo muri komine Kayanza mu ntara ya Kayanza. Ejo haheze kw'igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icenda 2023, Matiyasi yatonze ku mirimo yiwe ya misi yose ku mugwa mukuru wa Kayanza, asanga nta kazi kariho. Asanga isoko ya Kayanza irugaye. Abona mwene wabo w'umunyeshuri amuteye ko amaguru kubera yasanze ku ishuri hugaye. Impamvu ngo rwari urugendo rw'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo aho mu Kayanza, aho abanyagihugu badatahura umukuru w'igihugu c'u Burundi muri kino gihe uwo ari we, mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko arigenza nk'umukuru w'igihugu, kubera ko aho ari kujya hose ariko arahagarika ibikorwa byose. Wamengo ni umukuru w'igihugu ugiye kuhagera. Matiyasi yarwandikiye ati afite agashavu gakomeye cane. Amahoro, hari ibintu mbonye aha mu Kayanza byantangaje biransiga ubwenge.
twazindutse twumva abantu bariko barahimiriza abantu kubyuka ngo baje kwakira Reveriyani Ndikuriyo. Aho hari kuva isaha 9 z'ijoro. Icantangaje kurusha nuko mu gatondo twazindutse twese tuja mu mirimo yacu. Batubwiye ngo nta murimo n'umwe urekuriwe gukorwa uyu munsi. N'umukozi akorera ndamurungitse ku isoko gusuma yagarutse ambwira ngo isoko irugaye. Icanyumije kurusha byose rero nuko mwene wacu yari yasindukiye ku ishuri nabonye agaruka muhira ngo nta shuri rihari, ngo uno munsi Reveriyani yagendeye igisagara ca Kayanza ngo ntitwiga. Twashaka mutubarize kubo hejuru nimba Reveriyani Ndikuriyo asigaye afise ububasha bwo guhagarika imirimo y'abantu, akanabuza n'abanyeshuri gutonda ku ishuri. None ko tuzi ari umukuru w'umugambwe mu yindi migambwe myinshi iri mu Burundi, ubwo bubasha abukura hehe? Umuntu twibaza afise ububasha bwo guhagarika imirimo yose ni umukuru w'igihugu. None Reveriyani yoba asaba uruhusha umukuru w'igihugu kugira ahagarike imirimo yose, canke nawe ni uwundi mukuru w'igihugu mushasha ariko aritoza? Kuko ibyo ariko arakora nyine birerekana ko nawe afise ububasha busumba n'ubwo umukuru w'igihugu afise. Ntitwanse ko abanywanyi biwe bamwakira, mugabo ntibyumvikana ko n'abatari mu mugambwe wiwe baca babuzwa akazi. Naho bavuga ngo bariyemera biratangaje, kuko womengo bisigura ko abatiteze kuronka abamwitaba badakoresheje igitsure n'igikenye. Muratubarize tumenye neza aho ukuri ubwo bubasha, kandi tumenye neza niba koko ari we mukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko ibintu ariko arakora muri ino minsi biraboneka neza ko ari ibintu bidasiguritse, kandi ni ibintu binateye ubwoba kubona nyine aza mu gisagara agahagarika imirimo nka yose, byose bigakorwa ku gitsure no ku gikenye gikomeye cane. Wamengo ni umukuru w'igihugu wageze aho ngaho. Kayanza yanahavugiye amagambo akomeye kandi ateye ubwoba, aho yahimirije abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi kwica impyisi, akavuga ko impyisi nyine ari barya bose banze kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi. Ubwo butumwa yatanze bwarababaje abarundi batari bake, ndetse n'abari mu mugambwe wiwe babona ko ibyo ariko arakora ari ibintu biteye isoni cane, kandi ari ibintu bibabaje kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ahimiriza abanyagihugu kwica abandi banyagihugu. Bakabona ko nyine ari ibintu biteye isoni cane, ariko abandi barundi babirabira hafi bakabona ko n'ubundi iyo ariyo ngendo ya Reveriyani Ndikuriyo, kuko kuva kera kugeza ubu ngubu agaragara nyine nk'umuntu ushaka kwica, kandi akaba ari umuntu utoranya ubwoko ku rugero rwo hejuru, aho abiba amacakubiri mu Barundi yitwaje ubwoko bwiwe ko bwahuye n'ingorane zikomeye cane mu kahise. Ibyo byose bikaba ari byo nyine biha ingufu imbonerakure ziri hirya no hino zibandanya gukora ikibi ataco zinona, kubera ko zifise umuntu uzihagarariye kandi uzishigikiye. Akaba ariyo mpamvu nyine babandanya gukorera amabi Abarundi. Ubundi butumwa bwo kwica bwatanzwe na Reveriyani Ndikuriyo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo asaba abanywanyi b'uwo mugambwe kwica abo yita impyisi kugira ngo hasigare intama. Asaba abanyagihugu kwica abandi bose batari mu mugambwe uri ku butegetsi kugira ngo nyine hasigare abemera ibyiyumviro by'umugambwe wiwe. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore, intara ya Kayanza, buraruko bw'u Burundi, aho yavugiye iryo jambo, bavuga ko bababajwe n'ayo majambo yashikirije, kandi bakavuga ko nyine ayo atari amajambo yo kuvugwa n'indongozi yo ku rwego rwo hejuru nk'iryo. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD muri komine Kabarore baravugije urwamo rw'amafirimbi ku munsi wa kane mw'ijoro isaha 8 z'ubuca. Bariko bariyegeranya kugira ngo bitegurire inama y'isaha 11 z'igitondo yagirishijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuri ubu wa kane. Abanyagihugu bo muri zone Rugazi muri komine Kabarore bavuga ko bafise amakenga bivuye ku ijambo rya Ndikuriyo riteye ubwoba kandi rishishikariza abanyamugambwe kwica abatari mu mugambwe uri ku butegetsi. Na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ntibemera itegeko ryatanzwe na Reveriyani Ndikuriyo. Twaratangajwe n'ijambo ryiwe rihamagarira gukora ikibi. Yadusabye kwica impyisi hasigare intama. Mu yandi majambo yadutegetse kwica abatemera akarangamutima ka CNDD-FDD. Niko umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bagaragaza mu mababaro, bakavuga ko umuntu abarongoye ari umuntu mubi cane, kandi ari umuntu ushaka kwica uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi. Twatangajwe n'ijambo ryiwe rihamagarira gukora ikibi. Yadusabye kwica impyisi hasigare intama.
mu yandi majambo yadutegetse kwica abatemera akarangamutima ka CNDD-FDD, niko umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bagaragaza umubabaro. Umunyamabanga mukuru wacu yise Mpyisi abanse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Intama ni abanywanyi b'uwo mugambwe bemera amategeko y'uburongozi, niko uwundi munywanyi ashimangira. Ubwa Reveriyani Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi, abarundi bose bategerezwa kuba abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD wamengo Uburundi bwasubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe kubera ibintu Reveriyani Ndikuriyo asigaye ashikiriza. Ntibyemewe guhitamwo. Abatinjira berekana ku mugaragaro ko batari mu nzira nziza. Kubw'amasoko yacu ikabarore Reveriyani Ndikuriyo yarageze naho ategeka ko abigisha bogira inama ijanye n'akarangamutima k'uwo wahoze ari umuhari w'abaroberi mu ntumbero yo kwigisha abanyeshuri intsinzi y'umugambwe uri ku butegetsi. Ijambo risubirwamwo. Kuva habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo muri 2015 ku muhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yamye ahamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe wiwe kwica abo batavuga rumwe wo canke abanywanyi b'uwo mugambwe badashiririye. Uwo yabwiye urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi ko bidakenewe kwiga amashuri maremare mu Burundi. Yavuze rimwe gusa ko yemera gutanga amafaranga ku wuzokwica uwahoze mu gisirikare ca leta. Muri Nyakanga 2019 igihe yari umukuru w'inama nkenguzamateka, Reveriyani Ndikuriyo yari atanze amafaranga ku wuzokwica kaburimbo. Mwijwi ryafashwe yemeza ko yemeye agashimwe k'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi, hafi ibihumbi 2,500 by'amadolari y'icyo gihe. Dutegerezwa gutahura ko umuntu umwe adashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu bose. Ategerezwa gukurwamo, hasigare kubaza Imana ko ari icaha gukingira intama zayo. Ku kibazo c'umutekano w'igihugu byose birashoboka, niko Ndikuriyo yashikirije icyo gihe. Uwo yavugwa Pascal Ntiganza batazira kaburimbo yiciwe ku rugo rwiwe ruri muri komine Matana mu ntara ya Bururi, ubumanuko bw'u Burundi, muri Ndamukiza 2020. Hari n'abandi bantu babiri bicanywe nawe. Igipolisi nico categetse congera kiranacungera ifubwa ryabo inyuma yo kubica. Muri 2016 Reveriyani Ndikuriyo yari yemereye miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri uwo wese yomuzanira abona canke yapfuye. Inzego z'umutekano zikeka ko uwo yahoze ari umusirikare guha indaro no gukoresha imyimenyerezo abagumutsi. Muri ako karere Matana ni akarere mu burere buke bwagize imyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca nyuma co yamirijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri 2015. Mu bundi butumwa bwo mwijwi, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yarumvikanye ariko ahamagarira kwica abanyagihugu bo mu makaritsiye yo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura bari biyamirije ico kiringo, bagizwe ahanini n'abatutsi. Yari yitije ijambo ryari ryakoreshejwe n'abahutu bo mu Rwanda imbere y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri ico gihugu muri mwaka w'1994. Yagirizwa ibyo yamenyesheje ko habaye gutahura nabi ibyo navuze, nyine niko yavuze yisigura, ariko byarumvikanaga neza ubutumwa atanze. Ibyo byose biza byiyongera ku biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe abanyagihugu bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko akora ingendo zidakenewe kandi akaba izo ngendo akora atacyo zizanira igihugu. Hakiyongeraho kandi abashaka kumutembagaza ku butegetsi biganjemwo abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ariho abanyagihugu bafise ubwoba bakibaza Reveriyani aramutse arongoye igihugu c'u Burundi byagenda gute, bakabona ko ata muntu n'umwe wakongera kuvugwa ko inyuruzwa ndetse n'igandagurwa ku murango izuba riva byakongerekana. Ibyo byose bikaba ari ibintu biriko biratera abanyagihugu ubwoba, bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yari akwiye kugira ico akora kugira ngo ahagarike akarwi kariko ushaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko abarundi bo bagasaba ko naho kahagarara, naho kakora coup d'etat ukazaba gataniye na Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo ko kazaba ari akarwi kabi cane kazaza gapfukama mu nda abanyagihugu, ahubwo bagasaba ko umugambwe wose wa CNDD-FDD wava ku burongozi bw'igihugu, ahubwo ugashaka ikindi kintu ukora, kuko biraboneka neza ko atandongozi iva mu mugambwe uri ku butegetsi. CNDD-FDD ifise intumbero yo gutunganiriza abarundi na rirya bamaze iminsi mu bibazo batewe n'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, ikiringo kitari gikurikije amategeko
amategeko aho abanyagihugu batari bake bagandaguwe abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero abandi bakayanyaga bagahunga ubu ngubu bakaba bataragaruka mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi tuba turiko turabategurira kuri ino mboneshakure turaza kubashikiriza umwanya n'umwanya aho tuza kubashikiriza uko biriko biragenda ku rubanza rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'ibyafashwe kugira ngo muze kumenya amakuru abagezweho. Ngaha duce dusozerera amakuru ko bateguriye wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico usabwa nta kindi cyane kuri sabone kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.